Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, be thou my true word. I ever with thee, thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou my inheritance now and always. Thou and thou only first in my heart. High King of heaven, thy treasure thou art. High King of heaven, when victory is won, may I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Who is excited for tonight? Ni bande bahimbawe kuri uyu mugoroba. Amen. Amen. It's good to see you from this place. Ndahimbawe no kubabona muri kino kibanza, It's great to be in Burundi. kandi ni ivy'igikundiro kuba hano i Burundi. This is my second time in Africa. Iyi ni inshuro yanje igira kabiri nshika muri Afrika. I've been in Tunisia when I was really young. Igihe nari nkiri muto cyane narashitse muri Tunisia. I've been learning a lot about your culture for the past few days. Narize muri iminsi mike nahamaze ibitari bike kubijanye n'imico n'imigenzo y'abanyafrika. I really love your avocados. Kandi ndakunda amavoka yiwanyu. It's been great here. Yarameze neza cyane. My name is Oliver Krajčović. Izina ryanje niryo yavuze naje rirango. I originally come from Slovakia. Mva mu gihugu cya Slovaki. I work as a media strategist for the Slovakian Church Conference. Rero nkaba muri conference ya Slovaki ndahafise umuryango. Hope Channel Slovakia. Hakaba ari umuryango wa Hope Channel hariya muri Slovaki. And the Czechoslovakian Union of the Seventh-day Adventist Church. Hamwe na Union y'Abadventiste munsi w'indwi hariya muri Slovaki. I also work as a vice president for PR for Impact Generation. Narabaye rero n'umuyobozi wa Impact Generation. A youth movement that spread into over 15 countries across Europe. N'umugwi w'abakiri bato bisize hamwe kugira ngo bashobore gukora igikorwa cy'ubutumwa mu bihugu bisaga 15. But most importantly, I'm here to tell you about Jesus. Ariko igihambaye kuruta ivyo byose nuko ndi hano kugira ngo ndababwire ibya Kristo. Jesus has changed my life. Yesu Kristo yarashoboye gutabara ubugingo bwanje. And I want you to have the same experience. Kandi ndakwipfuriza ko nawe muhura nawe kugira ngo ugire ubuzima nk'ubwo nabayemo. I want to help you to get to know God. Kandi nipfuza ko dufashanya kugira ngo dushike ku kumenya Imana. I want to help you to build a personal relationship with Jesus. Ndipfuza kugufasha ingene wo kubaka imigenderanire yimbitse na Kristo.
And it is my prayer that tonight's presentation is going to help you fulfill this purpose. isengesho ryanje nuko mu kigwa cy'uyu mugoroba kigufasha gushikira izo ntumbero z'ubuzima. The lesson tonight is entitled The Battle Between Good and Evil. Ikigwa cy'uyu mugoroba kiravuga ngo intambara hagati y'icyiza n'ikibi. Let's start with a word of prayer and begin. Mudukundire dutangurane isengesho. Dear Heavenly Father, Data uri mu ijuru, thank you for the opportunity to be here. urakoze kubw'amahirwe uduhaye yo kuba muri kino kibanza. Thank you that we can study your word. Urakoze kuko uduhaye akaryo ngo twige ijambo ryawe. I want to ask you for the special presence of your Holy Spirit. Ndagomba kugusaba mwami ngo duhundagaze ko ukubaho kwa muhemo wawe yera. I come before you humbly Tuje imbere yawe duciye bugufi because I need you. kubera yuko I ndakwifuza. need your power and wisdom. Ndipfuza inkomezi zawe hamwe n'ubwenge bwawe. Help me to speak clearly. Mfasha rero kuvuga ntategwa Please glorify yourself kandi wishemagize ubwawe and speak through me. maze duhinduke abavuga ibyawe. In the Jesus precious name we pray. Tubisanze mu izina ry'agaciro rya Yesu Kristo. Amen. Amen. If there is a God, Nimba koko hari ariyo Mana and if God is good, kandi Imana akaba ari nziza, and if God is all powerful, kamazima ikaba ishoboye, then why there is so much suffering in the mbega ni world? kubera iki none hari ibyago byinshi muri ino si? Why is the world in such a bad shape? Mbega ni kubera iki dushika muri ibyo bihe byo kumaramara no kumaramazwa n'ibyo tubamo? Why are there wars? Ni kubera iki haba kutandukana? Why do rockets fly? Ni kubera iki noneho hashobora kuba ibisita? Why do bombs fall? Ni kubera iki hashobora kubaho amabombe abantu bagatera abandi amabombe? Why do innocent people die? Ni kubera iki kuri ino si abantu usanga bariko barapfa? Why are there natural disasters? Ni kubera iki haba ibiza n'ibisita bitandukanye? If God is good, why are there children growing up without parents? Ni kubera iki nimba Imana ari nziza abana usanga rimwe na rimwe bariho batagira abavyeyi? Why are young girls being raped? Ni gute rero abo bakiri bato baheza bakabaho muri ubwo buzima bugoye? You probably remember very well. Urasabwa rero kwibuka neza utabikekeranya Not long ago, yuko atari kera cyane millions of people across Africa were affected by catastrophic flooding. abantu za miliyoni muri Afrika bahuye n'ibiza biteye ubwoba. Some lost their homes. Harababuze amacumbi yabo cyangwa ingo zabo. Some lost their families. Harababuze imiryango. Some lost their livelihoods. Barabuze aho bari basanzwe baba. Some lost the people they loved most. Bamwe barabuze abo bakunda cyane. Where is God in moments like this? None Imana ibiri hehe mu bihe nk'ivyo? Why does a good God allow a world like this? Mbega ni kubera iki Imana nziza yemera ko ibintu nk'ivyo bishobora kubaho? And why is this happening in the first place? Mbega ibi byabonetse mu bibanzo bwa mbere kubera iki? When you realize that the world is in the grip of famine, Umaze kuraba ingene inzara ibica bigacika, that tonight millions of people will go to bed hungry, maze uyu mugoroba ugatahura yuko ibihumbi n'ibihumbi by'abantu barara bubitse inda, and thousands will die of hunger, maze ibihumbi bigapfa kubera ko batagira ico bahereza umunwa. I would like to take you on a journey. Ndakeneye uyu mugoroba ngo dufatane urugendo. A journey that helps answer these questions. Urugendo ruza kudufasha kwishura ibi bibazo twibaza. I believe it's a journey that will satisfy your minds and warm your hearts. Ndasenga kugira ngo rube urugendo ruheza rukakumara amazinda, rukakumara n'ibyo wiyumvira mu mutima. And on this journey, we will see that the earth is in the middle of a great conflict. Muri uru rugendo rero turaja kubona yuko isi burya ihagaze hagati na hagati mu ntambara ya rese. A battle between good and evil. Kandi iyo ni intambara y'icyiza n'ikibi. We will pull back the curtain dushobora guhindukirira hirya and see this battle for the throne of the universe. Kubera ko turaheza tukabona iyi ntambara iriho mu isi hose canke mu itazanure. A conflict far more significant than Star Wars. Intambara canke se amatati ateye ubwoba
a conflict far more significant than any other war in the world's history or the present. kandi iyo ntambara ni intambara iteye ubwoba utogereranya n'ibindi byose byabayeho mu mateka y'isi. If you understand this subject tonight, ubaye rero wotahura iki kigwa cy'uyu mugoroba, your whole worldview is going to shift. nuko rero ibyizigiro byawe biraheza bitumbere canke bigire aho bigeze, And things will make much more sense. kandi ibintu bizoheza bice bitahurika cyane gusumbya uko wahora ubitahura. When I think of the origin of evil iyo ntanguye rero kwiyumvira inkomoko y'ikibi and what's this all about, maze n'ico bijanirana, it changes the way I look at the world. bica bitangura rero gutuma mpindukiza uko mbona iyi si, It affects my priorities. kubera ko biraheza bikagira ubwako ku bintu nkundwa kaza canke nasize imbere mu It buzima, affects my values. biraheza bikagira ubwako ku by'agaciro vyanje, It affects the way I choose my life partner. eka mbere biranagira ubwako ku kungene mpitamwo uwo dukwiye kubana, It influences my life purpose. eka mbere bikagira n'ubwako no ku ntumbero z'ubuzima bwanje. In order to understand the answer to these questions, kugira ngo rero ushobore gutahura inyishu y'iki kibazo twakomeje kwibaza, we need to go back to the beginning of the Bible, ni vyiza ko tugenda hariya mu ntango ya Bibiliya, right to the very first chapter and the very first verse of the Bible. ni igice ca mbere co muri Bibiliya, kandi ku mirongo ya mbere wa mbere nyene wo muri Bibiliya. Let's read the first verse. Mudukundire dusomere hamwe ayo majambo. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. What does the verse 31 say? Mbega hagira ngwiki? Then God saw everything that he had made, and indeed, Nuko Imana ibona yuko ibyo yaremye byose kandi yakoze. it was, what does the text say? Mbega icanditswe kivuga ngo byari bimeze gute? It was very good. Byari byiza. When the earth came fresh from the hand of the Creator, igihe rero isi yari ivuye mu biganza by'umuremyi, it was far more beautiful than it is today. yari isi imeze neza cyane gusumbya uko muyibona uyu munsi. It had hills, Yari ifise imisozi, mountains, ikagira n'imisozi arranged in gentle, bitunganije regular shapes. mu buryo bw'ubwiza uri kurabiraba ingene bicapuye, Not the high-racked terrain we know now. atari ibi bisozi by'udusongero tubona dufise uyu munsi. It had water spread evenly, Yari ifise n'amazi atemba, plants, flowers, trees, bushes. yari ifise rero ishamba, ibiti, eka ibintu by'ubwiza byinshi, Much larger and lovelier than anything alive today. ibintu byinshi mu byo mubonesha ubuzima uyu munsi bitakiriho. The air was clean and healthy. Akayaga kari katomoye katarimwo imicafu kandi gatuma umuntu agira amagara mazima. There was no pollution. Nta bintu ibi byo kwandavuza ikirere byari bwabeho. But most of all, Ariko rero there was no evil. nta kibi cyariho, No envy. nta mwansi ico gihe yariho, No hatred. nta muntu w'umugizi wa nabi yo kubangamira yariho, No suffering. No tears. nta mibabaro, eka nta n'amarira yari bwabeho. There was perfect order. Cyari igikundiro cyo kubaho mu bwiza butunganye. There was nothing of the brokenness we live with today. Nta bintu bica inkokora tubayemo uyu munsi byariho. Imagine this scenery. Ni wiyumvire rero ugira iyo shusho muri wewe. The angels watched and rejoiced at how wonderful God's creation Muri was. ico gihe abamarayika baritegereza bakahimbarwa ingene ibikorwa by'Imana ari iby'igitangaza. But not every heart in the universe was rejoicing that day. Kandi ibiremwa byose byo mwitazanure byamara umunsi binezererewe. By the time this beautiful earth was formed, Igihe rero iyo si nziza yaremwa, heaven had already passed through a war. Heaven had already passed through a war. rero ijuru ryo ryari igitangaza kuri ivyo. One of the highest, Ryari ku rugero rwo hejuru. most honored angels, Kandi umumarayika w'igitinyiro canke akomeye kurusha abandi, the very one who once led the worship of heaven, wa wundi wa mbere yamarongora integuro zo guhimbaza z'ijuru.
Imagine the importance of his role. niwiyumvire ingene ikibanza ciwe cari cy'agatangaza. He was very privileged. Uyo rero yari yaratewe ibakwe agirirwa neza n'Imana. And this very same angel Kandi uyo nyene uyo mumarayika nyene had already turned against the creator of the niwe yahejeje universe. atera umugongo umuremyi w'ijuru n'isi. Before there was a single tear Imbere yuko hari ikindi kintu kibaho, or any sign of evil on the earth, ikimenyamenya c'ikibi carico cose kuri ino si, there had already been a rebellion among the stars. hari hamaze kwaduka umuroberi hiyo mu nyenyeri. So to understand the world we live in Kugira ngo dushobore gutahura rero ibyo turimwo, and to try to understand the evil we all feel, eka mbere no gutahura ibibi canke amakuba atugira ku bwaku, we cannot begin with this earth. ntidushobora We cannot begin with this earth. ntitwotangurana n'iyi si. We have to go back further, Bidusaba gusubira inyuma cyane mu mateka, before mankind, imbere cyane y'ikiremwa muntu, before this world existed. imbere y'uko hagira ububaho. We have to go to the moment evil was first born in a perfect universe. Ni ngombwa dusubire hariya inyuma turabe ingene umubi cyangwa umugwanizi yabyutse yadutse mu itazanure. Let's look at Ezekiel 28, Tugende hariya muri Ezekiel ni 28 verses 12 through 15, umurongo ni wa 12 dushitse 15, to learn more about this angel. kugira ngo twige mu buryo bwagutse ku by'uyo mu marayika. This is how the Bible describes him in Ezekiel chapter 28. Ibi nivyo Bibiri tubwira hariya muri Ezekiel 28. You were the seal of perfection, Wari agahore full of wisdom and perfect in beauty. wuzuye ubwenge n'uburanga. You were in Eden, Wari muri Edeni, the garden of God. itongo ry'uhoraho, Every precious stone was your covering. kandi wari witwikirije amabuye y'akabuyenge, The sardius, sardiusi, topaz, and diamond, beryl, diyama, onyx, and jasper, ubwoko butandukanye bw'amabuye y'agaciro, sapphire, turquoise, and emerald with gold. eka mbere wisakaje inzahabu. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. Rero gushika igihe wikurije ukigira agahambaye. You were the anointed cherub Wari umukerubi who yasizwe, covers. I established you. You were on the holy mountain of God. kandi wari ku musozi wera w'Imana. You walked back and forth in the midst of fiery stones. Wajandagira mu nyanja z'ibirahuri. It says, you were perfect in your ways from the day you were created, Waragahore uburyo waremwemwo, till iniquity was found in you. gushika kuri wa munsi ubwibone bwaduka mu mutima wawe. This angel was one of the highest angels in heaven. Uyu mumarayika yari umumarayika mukuru mu bandi bose. He was very beautiful and intelligent. Yari aciye ubwenge cyane kandi yari uw'igitangaza. People often portray Satan as someone very ugly, Rimwe na rimwe abantu barabyihenda ko bagafata Satani bakamwambika amahembe, bakamwambika utuntu tw'utujuju twinshi, red, with horns. bagashirako amahembe ngo niwe Satani. But in fact, the Bible says that he was very beautiful and intelligent creature. Ariko Bibiliya yo ivuga yuko yari agahore mwiza w'akaranga kandi aciye ubwenge. There was God the Father, Hari data Imana, together with the Son, Jesus Christ, ari kumwe n'umwana Yesu Kristo, together with Holy Spirit, ariko kandi bari kumwe na Mpwemu Yera, and then there was Lucifer. ariko kandi hariho n'uyu Rusuferi. He was second only to God. Urumva ko yari ku murongo ugira kabiri ku Mana, Christ was above all the angels. hejuru y'abandi bamarayika bose. Christ, he was equal with the Father. Christ was equal with the Father. Rero Kristo we yari ku rugero rumwe na duse, He existed before any angel was created. kuko yabayeho imbere y'uko ikiyitwa umumarayika icyo ari cyo cyose kiremwe. One day, Munsi umwe think of this scenery. mugerageze kwiyumvira iyo sanamu. God gathered all the angels of the universe. Imana ikoranya abamarayika bose
There was a huge gathering, urumva ko ryari ikoraniro ridasanzwe, many times bigger than it is now. abantu bose bari aho kandi atanumwe ashobora kuhava. He publicly honored Son. Maze arahaguruka, He announced that Christ was equal with himself. maze rero uyu mukerubi aravuga ati Kristo rero niyingane wenyene, That Jesus' authority is God's authority. kubera ko ububasha cyangwa ubushobozi bwa Kristo aricyo kimwe n'ubushobozi bw'Imana. Christ would participate in the creation of the earth. Kandi Kristo yagize uruhara mu iremwa, ni nawe yaremye isi. And this angel called Lucifer Maze uyu mumarayika yitwa Rusuferi grew jealous of Christ. maze agirira ishari canke jalousie ikibanza ca Kristo. He bowed down with the other angels. Maze yategerezwa kufukamya hamwe n'abandi ba But marayika, inside, ariko mu mutima we his heart was full of hatred and envy. yari atanguye rero kugira, kubera kukwifuza ibyo by'ikibanza, atangura kwumva atanonokewe mu The mutima. Bible lets us hear what was hidden in that heart. Bibiliya iratumenyesha yuko mu by'ukuri umutima utwamworohera. Listen to his own words. Nimwumvirize aya majambo. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. Mbega ingene uterewe hasi Rusuferi, umuhungu wo mu mutwenzi, ingene uciwe burundu ugatererwa ku isi. Lucifer, son of the morning. Uyu ni Rusuferi. That's how Satan is called before his fall. Uko niko yiswe uhereye igihe yagwa. Notice how he says, I will 5 times. Nimurabe rero ingene ibi bintu byakurikiyeho. I will ascend into heaven. Ngo nzoduga shikire ijuru. I will exalt my throne above the stars of God. Nije hejuru y'intebe y'isumba vyose. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Maze nicare hejuru ku gasongero k'umusozi w'uburaruko. I will ascend above the highest of the clouds. Maze nshike hejuru y'ibicu. I will be like the Most High. Nzoba nk'isumba vyose. Christ was included in God's special plans. Rero God's special plans. Rero Yesu Kristo we yarasanzwe ari mu mugambi w'igitangaza w'Imana. But Lucifer was not. Ariko rero Rusuferi we ntiyarimo. And he could not bear it. Kandi ivyo ntiyashobora kuvyihangana. He would not stand it. Kandi ivyo ntiyashobora kumva ko yo vyakira muri. And this is how discontent started. Nguko rero uko ibintu vyatanguye. Evil was not always there. Ikibi rero burya nticyahozeyo. It was not part of God's creation. Nticyari mu byo Imana yaremye. Satan thought of himself more than he was supposed to. Rero Satani ubwiwe niwe yizanye mu ico ciyumviro muri we nkuko nabandi bavyadukana. It's often the same with us. Nico kimwe natwe. We want more and more and more. Bikandi bigakomeza. We pray to get one house. Tuvuga one house. We pray to get one house. Tukaja kunza imwe. And we want another one. Maze turonse imwe tugaca twifuza ko dukenera n'iyindi. We pray for money. Turagira twifuza amahera. And we want more. Maze tugaca tuguma tuyarondera. We never have enough. Nta gihe na kimwe tunyurwa. It began with discontent. Uko niko vyatanguye. And selfishness in one angel. Hamwe no kwikunda nk'umumarayika. But it soon spread. Ariko ntibyagarukiye aho byavuye bisakara. It's like a mango with malt. Mango? Ni nk'umwembe. When you have other mangoes around the mango. Iyo umwembe kijwe n'iyindi myembe. The malt spreads. Mu kibanza kimwe. And the bad mango affects the other mangoes. Wa mwembe umwe iyo ugize ikibazo uraheza ukatera ibindi kugira ikibazo. Mu Kirundi dukoresha ngo ikiraya kimwe kiboza. Rebellion was very fast. Ibyo bintu rero byarabangutse birihuta cyane. Let's read Revelation chapter 12
verses 7 through 9. dusome hariya mu byahishuriwe umutumwa Yohana n'igice ca 12 umurongo w'indwi gushika 9. And war broke out in heaven. Mwijuru havyuka intambara. Michael and his angels fought with the dragon. Mikayeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato. And the dragon and his angels fought. Igisato kirwana n'abamarayika bacu. Let's read this encouraging part. But they did not prevail. Ibi bintu ndeka tubirabire hamwe. Nor was a place found for them in heaven any longer. Umurongo w'umunani ugira uti ntibatsinda kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Satan is a powerful enemy. Rero Satani niwe mugwanizi ni nawe mwasi. We should not fight with him. Ntidushobora kuba mu ruhande rwiwe. Because he is stronger than we are. Kubera ko nubwo ari uko arafise inkomezi. But we have a powerful God. Ariko tweho tufise Imana ikomeye. A God who is even stronger than the enemy. Imana ikomeye gusumbya mbere uyo mugwanizi. Isn't that encouraging? Mbega ibyo bintu ntibidutera intege? While we are with God, we are safe. Kubera ko iyo turi kumwe n'Imana tuba turi mu mahoro n'umutekano. And then it goes on. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan. Ca gisato c'amahero kirakororwa nico yanzoka ya mbere yitwa murwanizi irindi ni Satani. Satan, who deceives the whole world, he was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Nico kizimiza abari mw'isi bose gikororerwa kw'isi abamarayika bacu bakororanwa naco. Therefore rejoice, None rero nimunezerwe, O heavens, and you who dwell in them. mw'amajuru hamwe n'abayabamwo. Woe to the inhabitants of the earth and the sea. Kuko ibara ribonywe abari kw'isi na mu biyaga. For the devil has come down to you having great wrath. Umugwanizi abakorokeye kandi afise ishavu ryinshi. Because he knows that he has a short time. Ku kazi ko afise igihe He gito. has a short time. Afise igihe gito. What does it mean? Mbega ibi bintu bisobanura iki? This is a key thing. Iki ni ikintu cyo kuzirikana. We'll come back to it later. Turakigarukako hanyuma. So this was the very first war in the history of the universe. Iyi niyo ntambara ya mbere mu mateka y'inosi. Satan and his angels were cast down to the earth. Satani n'abamarayika biwe bajugunyirwa kw'isi. But why the earth? Mbega kubera iki kw'isi? Well, once Satan understood Kubera ko Satani amaze gutahura that there was no way back to heaven, ko atayindi nzira iriho yomusubiza mu he ijuru. turned all his attention Yaciye rero atangura gutumbereza ivyiyumviro vyiwe to lead God's creation, Adam and Eve, into the same trap. kugira ngo ashobore kurongorera ibiremwa vy'Imana muri iyo nzira nyene. And so he began to make his plans. Nuko rero yaciye ahitamwo kuza hano kw'isi. If the humans sinned, he reasoned, Agira ati umwana w'umuntu ntiyacumura. God might find some way to forgive them. Noneho Imana izomuharira kandi nanje mbonereho. And if God offered them mercy, Ariko kandi Imana niyamuharira, maybe this mercy could be extended to the fallen angels too. kambere ico gigongwe cayo kizoheza gishike no ku bandi ba marayika bayicumuyeko. Maybe this mercy could reach Satan himself. Kambere izi mbabazi zayo zishobora gushikira Satani ubwiwe. Maybe this would be his way back. Ibi nivyo bishoboka ko Imana izokora. In the spirit of prophecy, Muhemu w'ubuhanuzi there is a scenery described. iraduha ishusho. Satan is cast out of the heaven. Satani ari yaterewe inyuma y'ijuru. And he's in a great sorrow. Maze agerageza kurondeza. It says right in the spirit of prophecy that Satan regretted his rebellion. Nuko muhemu w'ubuhanuzi avuga ngo nuko Satani yicuza kubw'umugararizo. Many people don't know about this. Abantu benshi ibi bintu ntibabizi. It's in the book Story of Redemption. Ni mu gitabo inkuru zo gucungurwa. He was in a deep sorrow. Rero nuko agira akababaro. And he saw an angel flying over his head. Maze abona umumarayika aguruka amuca ku mutwe. And he calls him aramuhamagara and asks him
aramubaza if he could have an interview with Jesus. ati mbega byoshoboka And Jesus Yesu says akama kanya yes tukayaga to this conversation. maze Yesu aragira ati ego twoyaga. And so Jesus meets with Satan. Nuko rero Yesu ahura na Satani. After Satan was cast out of the heaven. Aho mwumve ko ari igihe Satani yari yamaze gukugwa mu ijuru. And Satan really regrets his rebellion. Maze rero Satani araheza yemera iby'umugararizo wiwe no kugumo. Satan is crying Ari kararira and asks Jesus maze abaza Yesu if he could again submit under God's wise command. ati mbega ga Yesu byonkundira kandi ko nongera gusubira mu ngabo z'Imana Imana ikanganza. Satan was willing to go back to heaven and take the same position he had before. Maze we yavuga ati mfume nsubira mu ijuru nsubirane cya kibanza nari mfise. Jesus looks at him with a face full of tears. Maze Yesu Kristo aramwitegereza ariko arakorora amosozi. And with crying he tells him Maze aramubwira that it's not possible anymore. ati rega iryo jambo ntirigishoboka. There are still bad seeds in his heart. Kubera ko iki urubuto rubi rwari mu mutima And it would be too dangerous for the rest of the angels. kandi urwo rubuto rushobora guhinduka umugera ku bandi bamarayika. It would be too dangerous for the rest of the universe. Byari kuba kaga ku bindi biremwa byo mu ijuru. And so Satan is not allowed to re-enter heaven anymore. Maze Satani ntiyemererwa kongera guhonyoroza ikirenge mu ijuru bugira kandi. It was very hard for Jesus. Byari bigoye kuri Kristo. It was very hard for Satan too. Ariko kandi no kuri Satani karakaga. But when Satan realized that he will not be able to re-enter heaven anymore, Maze Satani amaze gutahura ko bitagishoboka gufata inzira igana mu ijuru kandi his hatred, wa mutima we his urakomanga anger, na bwa burakare bwiwe his envy reka mbere na kwa kwipfuza grew against Jesus Christ, the Son of biraheza God. biragwira bitumberezwa kuri Yesu Kristo. This was his backup plan. Nguko uko byaciye bigenda. If Adam and Eve disobeyed, None rero nimba Adamu na Eva bobo bakingira they would fall under God's anger just as he hamwe had. rero bo batokumvira Imana bagaheza bakagwa They would become rebels too. bakagwa mu cyaha bakamererwa nabi nabo And then they could join sides with him. boheza bagaheza bakankurikira. How often we feel we have gone too far. Mbega ni kangahe rimwe na rimwe twama twiyumvamo ko twagereye kure cyane y'Imana. How often we feel we have gone too far. Tukiyumvamo ko bitagishoboka ko dushobora guharirwa. And then we go even further. Ariko kandi ugasanga nta naho turagera. Unfortunately, Satan was successful when he questioned God's word to the first people, Adam and Eve. Rero mu bintu no kwita ko bibabaje Satani yararoraniwe igihe yabaza Imana ko yotumbera ikiremwa muntu kugira ngo akigerageze Adamu na Eva. We read about this story in the world's history Tuzo kwiga iby'iyi nkuru mu nkuru ziri imbere of the book Genesis chapter 3. na cyane cyane hariya mu gitabo cy'Itanguriro gice cya 3 murongo Verses 1 through 8. umurongo wa mbere gushika umurongo w'umunani. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. Inzoka yarusha ubugungu ibikoko byose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye. And he said to the woman, Ibaza uwo mugore ati Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimugiye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Umugore yishura iyo nzoka ati ibyamwa byo ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubijya, ariko ibyamwa ku giti kiri hagati mu itongo ni iby'Imana yatubujije ngo ntitubigeko canke ngo tubikoreko kugira ngo twoye gupfa. And this was the very first mistake that the first people made. Iryo niryo kosha rya mbere abasokuru bacu canke ababayeho ubwa mbere bakoze. They continued in the conversation with Satan. Kubera ko bahaye akaryo k'ikiyago umugwaniza ari we Satani.
Don't do it. We're not supposed to argue with Satan. ntimukabikore kuko ntibyoroshe gushobora guharira no kuja impaka na Satani. When you have tempting thoughts, Iyo urumva when you kugerageza have interruptive thoughts, agomba ko muvugana flee from it. iruke. And then it continues. Reka tubandane. Verse 4. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for Yeah. God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Iyo nzoka yishura uwo mugore ati haba n'intete ntimuzopfa kuko Imana izi yuko umunsi mwabiri amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Satan was questioning God's word. Aha rero Satani yari kashira amakenga ku bijanye n'ivy'Imana. He was able to convince them about something that they knew is not true. Maze atangura kubumvisha ati ibyo mwebwe mutahura siko biri ahubwo ngubu busobanuro nyabwo. Eve took her side of Jesus. Hamwe mufata umwanya wa Kristo. That was the problem. Aho niho hari kibazo. When that happens, Rero uko byagenze we are on Satan's territory. turi ku butaka bw'umugwanizi. Let's read the rest of the passage. Mudukundire tubandanye imirongo yindi sigaye. So when the woman saw that the tree was good for food, Uyo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa that it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise, kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti cyo kwipfuzwa, she took of its fruit and ate. araheza arabira yamura icamwa kuvyo camye arabijya. She also gave to her husband with her, and he ate. ahako n'umugabo wiwe bari kumwe. Let's read to what happened next. Reka indwi turabe ico havuga. Then the eyes of both of them were opened, Amaso yabo bompi arihweza, and they knew that they were naked. bamenya yuko bagenda amenya. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Batandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramwo uducocerwa. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Bumve ijwi ry'Uhoraho Imana igendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ng'Uhoraho Imana ntababone. They fell into sin. Bari bamaze kugwa mu cyaha. And later in the text we read Rero ubandanije muri uyo murongo turasoma that they lost their rulership over the earth. nuko batakaza ubuyobozi cyangwa kuganza bari bafise byo kuganza isi. The earth that God entrusted to them. Yasi Imana yari yabahereje ngo bayiganze. They had a great privilege Bari bafise amahirwe adasanzwe. to choose names for every living creature, Kubera every ko animal. abo nibo bashobora kwita izina ikintu icyo ari cyo cyose mu byaremwe. They had a great privilege to rule over the earth. Bari bafise amahirwe adasanzwe yo kuganza isi yose. But with the fall into sin, Ariko kubera kugwa mu cyaha kwabo, Satan took control of the earth. nguko uko Satani yaciye yigarurira ukuganza iyi si. And that's how the word from the heaven Kandi uko niko bigenda kuva mu ijuru was transferred to the earth. mbere gaheza bikaza ku isi. This is how the battle between good and evil was transferred to the earth. Nguko uko intambara yavuye mu ijuru iheza iza gushinga imizi hano ku But isi. there's good news. Ariko hari inkuru nziza. But God in his indescribable love, Imana ifise urukundo rudahindagurika ku God the bantu Father yayo. together with Jesus, Imana data hamwe na Yesu they came up with an amazing plan. baje bafise uwundi mugambi w'igitangaza. They met together. Maze umugambi biyumviriye They hamwe, put their heads together. bashira ibyiyumviro byabo n'imitima yabo hamwe, And they came up with a plan to save humanity. baca bazana umugambi wo gukiza no gucungura ikiremwa muntu. Isn't it amazing Mbega uyo mugambi si gitangaza that before the world had been created, yuko imbere yuko habirema, that before the first people
had fallen into sin, imbere y'uko abantu ba mbere bagwa mu cyaha, that there was already a plan of salvation. uyo mugambi w'agakiza wari umaze kwiyumvirwa. This is what I'm going to talk about tomorrow. Ibyo rero tuzobishimangira ko ejo. Make sure you'll be here. Ugerageze ejo ntuzubure hano. From the beginning to the end, Uhereye rero mu ntango gushika ku iherezo, Satan was trying to cut us off from the connection with God, yagomba ko Satani adutandukanya n'Imana, to break our trust, kugira ngo ukwiyizigira ngo bihagarare, and eventually lose our faith. kugira ngo mu by'ukuri tutakazwe ukwizera. You know, a person never falls away from God overnight. A person never falls away from God overnight. Mbega mwari mubizi yuko umuntu mu by'ukuri ntatandukana n'Imana gusa ku ijoro rimwe. It always happens gradually. Biza buhoro buhoro. It always happens step by step. Ni intambuko zigenda ziratera, uyu munsi ugakora ibiko uko. One neglect after another one. Kimwe kikaza gikurikira ikindi. I want us to go to Job chapter 1. Ndagomba yuko tuje hariya muri Yobu n'igice cya mbere. This is a longer passage. Ni igisomwa kirekire. And we'll read the first chapter from the verse 6 until the verse 22. Dusoma uriya murongo wa gatandatu dushitse umurongo wa 22. Many people find understanding and strength for the story of Job. Kubera yuko abantu benshi barategwa intege n'inkuru ya Yobu. It is also his story, the story of Job, that helps us better understand the battle between good and evil. Inkuru ya Yobu ni inkuru itwereka muri kahisi gatuma dutahura neza na neza iby'iyi ntambara. Job chapter 1 verses 6 through 22. Ni hariya Yobu gice ca mbere umurongo wa gatandatu tugashika 22. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Duhereye hariya ku murongo wa gatandatu muri ico gice avuga ngo umunsi urizina abana b'Imana baje bashengereye Uhoraho kandi na Satani yazananye nabo. This was still during the time Satan was able to attend this gathering. Uyu ni wundi mwanya aho Satani nawe yashoboye kuja muri iryo koraniro. We can skip to the verse 8. Turashobora kuja hariya ku murongo w'umunani. Listen to what the Lord says to Satan. Mwumvirize ico Uhoraho yabwiye Satani. Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? Ati mbega witegereje umusavyi wanje Yobu yuko atawuhwanye nawe mw'isi, atari umuntu ari mw'isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi anyubaha akitandukanya n'ikibi. Now you might wonder, naho rero nimwiyumviye, why would God initiate this conversation? mbega ni kubera ko Imana yemeye iki kiyago? Why would God give opportunity to Satan to test Job's faith? Mbega ni kubera ko Imana yahaye akaryo Satani kugira ngo Yobu Satani ageze ukwizera kwa Yobu? There is a great conflict between good and evil. Ni kubera ko hari intambara ihambaye hagati y'iciza n'ikibi. We'll answer this question specifically very soon. Turaja kwishura neza mu buryo butari ubwo guhwihwisha iki kibazo mu kanya gatoya. Let's continue in the text. Reka tubandanye kuri kiriya gisomwa. Verse 9. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Umurongo w'icenda aravuga maze Satani yishura Uhoraho ati mbega ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? Ntiwamuzitiriye uruzitiro rumukikije bo n'inzu yiwe n'ibyo atunze byose? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Wahezagiye ibikorwa c'amaboko yiwe kandi itunga ryiwe ryagwiriye mu gihugu. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your Ariko pfa face. gutuma ukuboko kwawe wubike ibyo afise byose urabe ko atazokurogotako imbona nkubone. And the Lord said to Satan, Nuko Uhoraho yishura Satani ati behold all that he has in your power, only do not lay a hand on his person. ibyo afise byose biri mu kuboko kwawe, ariko we
ku mutumba wiwe ntuzomukorako. So Satan went out from the presence of the Lord. Nuko Satani acarasohoka ava imbere y'Uhoraho. Let's continue. Reka Now tubandanye. there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. Maze umunsi urizina abahungu n'abakobwa ba Yobu bariko barasangira banywera vino mu nzu y'umukuru wabo. And now it starts. Ngaho rero biratanga. And a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them. Haza imbitsi kuri Yobu ati inka zariko zirarima n'indogoba When the zirisha. Sabeans raided them and took them away. Nuko 15 agira ati maze abasabeya barazinyaze. They have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Mbere nabungere babaririkishije inkota ni jewe jenyene ndokotse wo kuza kubikubikira. While he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. Akibivuga haza uwundi nawe ati umuriro w'Imana watibutse uva mu ijuru uyigiza intama n'abungere. While he was still speaking, another also came and said, the Chaldeans formed 3 bands, raided the camels and took them away, yes, and killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. 17 akibivuga haza uwundi we atabakarudayo bigize imico 3 banyaze ingamiya barazitwaye. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. 18 akibivuga haza uwundi nawe atabahungu bawe n'abakobwa bawe bariko barasangira banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. And suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the 4 corners of the house. Nuko haza umuyaga w'igihuhuta uturutse mu bugaragwa uhitana imfuruka zine z'inzu. And it fell on the young people and they are Maze dead. zisidukira kuri abo bahungu barapfa. And I alone have escaped to tell Ni you. jewe jenyene ndokotse kandi nje kubikubikira. We're getting to the close of the story. Tugende dushike ku musozo w'iyi nkuru. Job lost his daughters. Yobu yabuza abakobwa biwe. Job lost his sons. Abura abahungu. Job was a very wealthy man. Yari umuntu w'umutunzi karuhariwe. He lost his all possessions. Ariko yabuze ibyo yari atunze byose. He lost his animals. Ibitungano by'ibikoko yarabibuze. He lost his social status. Ariko kandi uko yarazwi navyo nyene byaratakaye kuko ntaco yarasigaranye. How would you respond if you were Job? Mbega wewe uvyifatamo gute utakaje akazi kawe? Would you praise God? Mbega urabandanya uhimbaza Imana? It's a different kind of trust. It's a different kind of faith. No kwizera gutandukanye. When you praise God during the suffering. Iyo ukomeje kunina hazimana no mu bihe by'ivyago. I recall one moment in my life. Ndibuka mu buzima bwanje igihe kimwe. When I was going through something very emotionally difficult. Na cyane iyo ndiko ndaca mu bintu cyane bituma ngira ibigumbagumba kandi bigoye. It was very hard. Byari bigoye. It was unpleasant. Kandi cyari ikintu cyo gufinata. Unexpected. Kandi ikintu ntari niteze. And I remember how I was showering and singing to praise God. Ndibuka ingene numva no ririmba kugira ngo mpimbaze Imana. With tears coming down my face. Mu gihe nabandi ko ndisi amosozi Yesu kava mu maso yanjye. It's a different kind of faith to praise God in suffering. No kwizera gushiraho ubudasa mu gihe ushobora guhimbaza Imana mu gihe cy'imibabaro. And this is how God responded. Nimwumve uko Uhoraho yishuye. Verses 20 and 21. Umurongo wa 20 na 21. Job rose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. Maze Yobu ava hasi yitantamurira ku mutamana wiwe yimosha inkomvorera. And he said, naked I came from mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye kandi Uhoraho niwe agaburuje.
It says, in all this Job did not sin nor charge God with wrong. ati muri ibyo rero byose nciyemwo, Often when we go through difficulties, ibi ngorane zose, it's easier to slip up. biroroshe cyane It's kunyerera, easier to fall into sin. biroroshe gutemba ukagwa mu cyaha. But it says here, in all this Job did not sin nor charge God with wrong. Ariko hano hagira ngo muri ibyo byose Yobu ntiyacumuye kuho. Often we are angry for the evil that good people have to experience. Rero ngibi rimwe na rimwe ibyo abantu bashobora guhura nabyo kandi bari beza. But this is the bigger picture. Ariko iyi ni ishusho yagutse. There is a battle in the background. Hari intambara hirya y'amirikiraba. A battle between good and evil. Intambara hagati y'icyiza n'ikibi. God is not responsible for the evil we experience. Rero Imana siyo yemera iturekurira ko umugwanizi kugira ngo atugire ku bwabo. Yes, sometimes God allows Satan to harm. Ego rimwe na rimwe Imana irareka Satani akagira ibikorwa byiwe tugejejeko. But not because God is limited. Atari kubera ko Imana ari byo byari bihimbaye canke idashoboye. Not because God would not be able to do anything. Imana idashoboye kugira icyo ikora. But because the whole universe Ariko kubera ko must see Satan's true character. Itazanure cyangwa isi n'ijuru ryomenya ingeso cyangwa imico ya Satani. This is what all it's about. Ibi rero nico bishatse kuvuga. Satan's highest aim is not money. Icyo Satani arondera cyane si amafaranga. It's not our destruction. Canke ibintu byo dusambura. What do you think it is? Mbega mwe mwibaza ko ari iki? It's our worship. Yeah. Ni ugusenga kwacu, ni ukunena hazimana kwacu. Think of this scenery, this story. Ni mwiyumvire iby'iyi nkuru. Jesus is in the wilderness for 40 days. Yesu Kristo yari yisonzesheje iminsi 40. He is in the desert, Ari mu bugaragwa. fasting. Yisonzesheje. It's physically difficult, emotionally and spiritually. Kandi mu by'ukuri mu buryo bw'umubiri n'ubw'imhemu yari atwawe ku bw'ibyo bihe. And this is the offer Satan gives to Jesus. None rero nimurabe impembo canke ingemu Satani yagemuriye Yesu. All these things I will give you if you will fall down and worship me. Ati ibi bintu byose nzobiguha hamwe wo kubita inkoro hasi ukansenga. Isn't it ironic Mbega iyi mvugo ntiwumva ko ari iyo y'agakengera? that the one who participated in the creation of this world Kubona umuntu ari we yaremye ibiriho byose is offered this by someone who is below him? maze hakaduka umuntu yaremwe nawe avuga ati nije ngira ndabiguhe. Notice how Jesus combats this temptation. Ni murabe ingene Yesu Kristo yagwanye canke yanesheje iki kigerageza. Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Agira ati nja kure Satani kuko handitswe ngo ni hasengwe uhoraho wenyene. Jesus combats this trial with the word of God. Yesu Kristo yagwanye uru rugamba yishimikije ijambo ry'Imana. But the climax of Satan's rebellion was at the cross. Ariko kandi rero urugero rwanyuma go hejuru rw'uburoberi bwa Satani ni ku musaraba. At the cross, the whole universe could see how far Satan was willing to go. Rero ku musaraba niho isi n'ijuru byaboneye ingene Satani mu by'ukuri yipfuza ko ibintu bigenda. And that's also why God didn't remove Satan immediately. Kandi naho nyene Imana naho nyene yategerezwa kugaragariza Satani mu buryo budasubirwamo. God in his providence allows Satan to carry on his work until the discontent grew into open rebellion. Mu by'ukuri Imana mu buntu bwayo no mu kugira neza kwayo yipfuza ko Satani ashitse igikorwa ciwe aho agomba kugishitsa. Abantu bose bakamenya ati Satani n'umugararishi. Satan had to fully reveal his plans. Rero Satani yaragerageje gushira ku mugaragaro imigabo n'imigambi yiwe yose, so that everyone was able to see the true nature and the real purpose of his plans. kugira ngo umuntu wari we wese ashobore kumenya neza na neza Satani wari we nico agambiriye. There is a great book called The Great Controversy.
hari igisomwa dusanga mu gitabo Intambara ihambaye. You can receive it after the presentation. Nizera yuko ico gitabo ku batagifise na cyane cyane ku bashitsi baza kukironka inyuma y'iki cigwa. I really recommend reading this book. There are many insights about the battle between good and evil. Ndabararikira gusoma ivy'iki gitabo kugira ngo muzomenye ibitari bike kubijanye n'intambara hagati y'iciza n'ikibi. I chose this passage from the book Great Controversy. Iki gisomwa rero nagikuye mu gitabo Intambara ihambaye. But the inhabitants of heaven and of the worlds, being unprepared to comprehend the nature of consequences of sin, could not then have seen the justice of God in the destruction of Satan. Ijuru n'isi hamwe n'amasi byose bititeguye gutahura ukwicyaha kimeze n'ingaruka zaco. Ntibashobora ababa mu isi no mu ijuru batiteguye gutahura ingaruka z'icyaha n'uko icyaha kimeze, ntibashobora kubona ubutungane bw'Imana mbere no gukurwaho budasubirwamwo bwa Satani. Had he been immediately blotted from existence, they would have served God from fear rather than from love. Kubera ko yatanguriye wereye mu ntango kandi yifuza kubandanya akorera Imana bifatiye atagutinya mu gishingo c'urukundo. You see, God doesn't want some kind of robotic law. Raba Imana yamye yifuza kuva kera yuko ikoregwa. It says that law casts out what? Ati aravumwe ugize gute? That the love casts out fear. Rero umuvumo ni udutera kumva ko dutinye iyo Mana. God doesn't want us to love him because we have to. Rero Imana ikifuza ngo tuyikunde kuko ari ngombwa atahandi wohungira. God doesn't want us to love him out of fear. Kandi Imana ikeneye yuko tuyikunda mu bwoba kubera ubwoba. He wants our love because that's what we want to. Rero Imana ikeneye urukundo rwacu kuko ari rwo natwe dukeneye. The influence, let's continue in the quote here. The influence of the deceiver would not have been fully destroyed, nor would the spirit of rebellion have been utterly eradicated. Ubwaku rero bw'uyu mugwanizi ari we mubeshi ntibwari gushobora gukurwaho buheriheri, mbere n'impwemu y'ubugarariji ntiyari gushobora kurandurwa. Evil must be permitted to come to maturity for the good of the entire universe. Ikibi rero cyategerezwa gushika hejuru kikaboneka neza kugira ngo icyiza naco gishobore kugaragara mu isi. For ceaseless ages, Satan must more fully develop his principles. Rero Satani yari yaragerageje guteza imbere izo ngingo ngendegwako. That his charges against the divine government might be seen in their true light by all created beings, that the justice and mercy of God and the immutability of his law might forever be placed beyond all question. Kandi ibirego byayo yatumbereza ku nganji y'uhoraho byategerezwa kubonwa mu muco ataguhwihwishwa n'ibiremwa abantu hamwe n'ubutungane n'imbabazi by'Imana, kugira ngo bishobore kuja hagaragara hisunzwe ibyagezwe cyangwa se amabwirizwa yayo azobaho ibihe bidashira. That's the end of the quote. Aho rero niho ico gisomwa kigarukira. Listen to this. Ariko mwumvirize kuri ibi bintu. If Satan could make Jesus lose his connection with God, hamwe Satani yari gushobora gushiraho ugutandukanya Yesu n'Imana. If only Satan could make Jesus rely on himself. Igihe yari gushobora kumvisha Yesu Kristo yuko yokwibeshaho ubwiwe. If only Satan could make Jesus fall like Adam. Maze akanashika ku rugero rwaho Yesu Kristo yogwa nkuko Adamu yaguye mu cyaha. The whole universe would be at stake. Isi yose yochihinduka, yocha yubikwa. Do you realize its importance? Mbega murumva ingene ibi bintu ari by'agaciro. This is the battle between good and evil. Ico rero nico twita intambara hagati y'icyiza n'ikibi. If Jesus bowed before Satan, he would give away his authority. Kubera yuko iyo Yesu Kristo aja kwemera gufukamira Satani yabatanze ububasha bwiwe bwose. Jesus would acknowledge that Satan's authority is about his own.
rero yari guca atahura yuko ububasha bwa Satani atabuhari ariko ahubwo ko ari we. This is how serious it was. Iko niko iyi ntambara yari ihambaye. Tomorrow I'll talk about this infinite gift that is in Jesus' sacrifice. Rero tuzovuga rero iki kimazi Yesu Kristo yadukoreye gushikaho yitanga ubwiwe. Make sure you'll be here. Ugerageze uzoburi hano. You don't want to miss on this blessing. Nta kintu na kimwe ugomba gutakaza muri ubu butumwa. It will help you to understand God's love better. Kubera yuko bugufasha gutahura urukundo rw'Imana neza. But now I want to focus on the second aspect of this battle between good and evil. None rero nsha akarongo kuri iyindi ndabo y'iyi ntambara hagati y'iciza n'ikibi. Often people don't realize the bigger picture behind the scene. Bantu benshi rero ntibakunda kubona iyindi shusho ihishije. Jesus came to earth for two reasons. Yesu Kristo burya yaje kw'inosi kubw'imvo zibiri. First, to redeem us, Ubwa mbere kwari kuducungura, to make us free from the slavery of sin, kugira ngo ashobore gutanga ikiguzi cy'icyaha, forgive our sins and repair the broken connection between the Father and us, duharire ibyaha byacu kandi asubize gusanasana imigenderanire yacu yari yarasambutse hagati na data, hagati yacu na data. Remember it says in John 14:6, Mwibuke hariya muri Yohana 14:6 hagira hati, no one comes to the Father except through me. nta waje mu izina rya data kiretse jewe. I heard once someone summarizing the Bible in one sentence, Nta wuza mu izina rya data, nta ushobora kuja kwa data kiretse jewe. and they would summarize the Bible in the following way. They would summarize the Bible in the following way. Hari abashobora kuca bazana Bibiliya muri ubu buryo. Over and over and over again throughout the whole Bible. Bagenda bazingurura Bibiliya hirya nino baguma Through bayizingurura. all the stories of the Bible, we see the same thing. Basoma Bibiliya mu nkuru zayo zose kandi ivuga ibintu bimwe. It's God trying to fix the relationship we have broken. Ni Imana ubwayo yongera gusanasana imigenderanire yasambutse. You see it from the moment of fall into sin Uhereye igihe abantu bagwiriye mu cyaha, until the rest of the Bible. ni nako ugaheza Bibiliya nivyo uzobonamwo. And the second reason, Iyindi mvo ya kabiri no less important reason, kandi itari yo gufata minenegwe, was to vindicate God. kwari kugira ngo ahishure Imana mu bantu. Clear God's name Izina ry'Uhoraho rimenyekane from the Satan's blame. mu bana b'abantu. And Jesus did it by his perfectly obedient life. Kandi Yesu Kristo yabayeho ubuzima bwo kumvira. He demonstrated that God's law is possible to obey. Uyo niwe yashoboye kugaragaza yuko ibyagezwe by'Imana bishoboka kumvirwa. Because this is what the conflict was about. Kandi aha niho intambara rega yari iri ruzingiye. What started with discontentment in Satan's heart, Ibi byatanguragiye mu mutima wa Satani. Satan presented to other angels Akatangura kwereka abandi bamarayika. by saying, Akagira ati, by questioning atangura kwibaza ibibazo ku by'Imana yamaze kutomora. the law of God. Ibibazo atangura kuzana ibibazo ku byagezwe by'Uhoraho. Satan said that it's not possible to obey God's commandments Ntibishoboka ko umwana w'umuntu ashobora kwitondera ibyagezwe by'Imana and be free, maze ngo abe uwidegemvya. not feel limited. Ukabwira rero utafise ikikutangira. That's why Jesus had to come to the earth. Icyo nico cyatumye Yesu Kristo aza kuri ino si. If Jesus had fallen to sin, Igihe Yesu rero yari kuba yaguye mu cyaha nawe, if Jesus had failed to reflect God's perfect character, maze Yesu Kristo ntashobore kugaragaza ishusho nyayo y'Imana, Satan would accuse God that his law is not possible to obey. Satani yacaronka ikirego ruhasha cyo kwagiriza Imana ati ibyagezwe byawe nta numwe yoshobora And kubyitondera. this is what the great battle between good and evil is about. Kandi ngici carico intambara y'iciza n'ikibi. It's Satan trying to accuse God. Ni Satani agerageza kwagiriza Imana, It's to misrepresent the character of God, maze akerekana ishusho itari yo the y'Uhoraho, nature of sin, maze akerekana and the real issues
akerekana ishusho nyakuri that were y'icyaha at stake in the battle between good and evil. maze akerekana iyi ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Those who choose to follow Jesus Christ abahitamwo rero gukurikira Yesu Kristo will be brought into this same conflict bategerezwa guca muri iyo ntambara nyene with this relentless enemy. mbahure n'uyu mugwanizi n'uyu mwanzi. The more faithfully Christians hold to God's commandments, ariko uko abantu b'Imana canke abakristo bazozigama ivyagezwe by'uhoraho, the more attacked they are by Satan. ni nako bazotegwa ibitero simusiga na Satani. I've heard this saying once. hari uwo numvise agira ati, If everything goes smoothly, yaba ibintu byari byoroshe, if everything is going well, ibintu byose bikagenda neza tugendera ku ndaba, pay attention. ucugaba Pay attention. Because you might not be on the right track. birashoboka nimba wewe ariko bikugendera ushobora kuba warahushije inzira y'ukuri. When we try to understand the battle between good and evil, iyo tugerageje gutahura iyi ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, it changes the way we look at life. bica bitangura kudufasha kuraba mu bundi buryo mu by'ubuzima bwacu. We realize that earth as we know it today is not our home. duca tuheza tugatahura yuko iyi si dufise uyu munsi atari wacu. We are just traveling through it twebwe turi bakavantara because n'ingendo, it's only a temporary place in this ongoing conflict. kubera yuko ari kibanza c'imfata kibanza turimwo. We realize that there is a battle between good and evil. iyo tumaze kumenya yuko hari intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, A battle between good and evil for our daily decisions. maze ibyo tukabimenya yuko iyo ntambara ibaho mu ngingo za buri munsi dufata, A battle between good and evil for our time. maze no mu gihe cyacu iyi ntambara y'icyiza n'ikibi tukamenya ko iriho, For our minds and hearts. ubwenge bwacu n'imitima yacu. We witness this conflict when something bad happens to us. turaheza rero tukanashingira intahe by'iyi ntambara mu gihe umuntu umwe atukoreye ibidakogwa. When we experience things we don't have an explanation for. igihe rero duciye mu bintu tudashobora kuronka ingene tubisobanura, When we become targets of Satan's anger. ugasanga mu by'ukuri twahindutse abo Satani atumbereza ko uburakari bwiwe. Let us not forget what Paul wrote in Ephesians 6:12. ntituze twibagira aya majambo umutumwa Paulo yavuze mu Banyefesi igice ni cya 6 umurongo wa For we do 12. not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. kuko tutagwana n'abafise imibiri, ariko tugwana nimwe mu mbiza ahantu ho mu kirere, kandi abo tugwana akaba ari izo mpemu z'abaganza, eka mbere mbi zo ahantu ho mu ijuru. iryo somo murarimenyereye n'Abanyefeso 6 umurongo wa 12. Let us not forget the true reason for this conflict. reka rero nanigwe no gutahura imvo nyamukuru y'iyi ntambara. In 1 Corinthians 4:9, icyambere cy'Abikorino 4 it says hagira hati, that the whole universe is watching whose side we will take. hagira hati isi n'ijuru byose biritegereza mbega n'uruhe ruhande uriko uregamira. Our daily decisions echo eternity. kandi ingingo zacu dufata buri munsi izo nizo zerekana aho twerekeza muri kazoza. By Jesus' sacrifice on the cross, Satan lost. ikimazi rero cya Yesu Kristo cyatumye Satani aneshwa. The battle between good and evil knows its winner. kandi iyi ntambara hagati y'icyiza n'ikibi yarahejeje iragaragara, iramenyekanisha umuneshi cyangwa watsinze uwo ari we. It's decided already. ni Yesu, birazwi. The only battle left is on a personal level. kandi urugero nyago ni urugero rw'umuntu ku giti ciwe. And it's over you. mbega weho bimeze gute? Over us. mbere na twebwe. Whose side are you going to choose? mbega n'uruhe ruhande uri kurahitamwo kwegamira? I want to invite you to a decision this evening. ndagomba yuko ufata ingingo kuri uyu mugoroba. If you understand the battle between good and evil, ni wabutahura iyi ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, God wants you to make a decision on whose side you are going to stand. Imana irifuza yuko ufata ingingo werekana uruhande ugomba kwegamirwa arigo. Matthew 6:24 says, Matayo 6:24 havuga ngo no one can serve two masters.
ntawe ukorera abami babiri. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Ntawe ushobora gukorera abami babiri kuko yokunda umwe akakengera uwundi. Ntushobora gukorera Imana hamwe na Choose n'amahera. today who you are going to listen to. Uhitemwo ukwiye kumvira uyu munsi. Decide today. Uyu munsi ukwiye guhitamo. Decide today. Uyu munsi ukwiye guhitamo. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve. Eka mbere na Yoshuwa 24:15 yaravuze ngo nimuhitemo uyu munsi uwo mukwiye gukorera. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Ari imana z'abasogokuruza zanyu aba arizo mukorera, ari zimwe za Amori mbere n'izindi mwabayemwo, muhitemwo uwo mukwiye gukorera. But as for me and my house, we will serve the Lord. Nabo mu nzu yanje tuzokorera Uhoraho. Everyone will have to give an account on themselves. Uwo ari we wese rero akwiye kumenya yuko azokwishuza canke azokwisigura ku byo yakoze. Everyone has to decide for themselves Kandi umuntu wese niwe yihitiramwo bwiwe. whose side they are going to take. Mbega n'uruhe ruhande uri buhitemwo? You've been hearing God's voice. Wamaze kumva ijwi ry'Uhoraho. To leave the rebellion against him. Akumenyesha iby'uyu mugararizo umugwanya. Listen to his convicting voice. Niwumve rero iri jwi ryongorera kandi rinyugwisha. Envision Jesus living the comfort of perfect heaven. Umenye yuko Yesu Kristo ari we wenyene ashobora kugutuma ubaho akakuremesha, aroranye kandi ashobora kugusubiza itoto. To repair what humanity has broken. Uyo ni washobora kongera kuremarema ikiremwa muntu agaheza agasubizaho ya migenderanire. Your decision matters. Nagira ndabamenyeshe yuko ingingo zanyu mufata ari iz'agaciro. It's far more significant than you think. It's far more significant than you think. Urashobora kwibaza yuko bigoye kandi atari ingingo yoroshe gufata. There is a big conflict between good and evil. Ariko numenye yuko hari intambara ihambaye hagati y'icyiza n'ikibi. On whose side are you going to stand? Ariko none n'uruhe ruhande uri buhitemwo guhagararamo. I want to close with a story. Ngomba gusozerera kuri iyi nkuru. Billions of lost people stood on a great plain before God's throne. Abantu benshi cyane bama biyumvira bayidodombere imbere y'intebe y'Uhoraho. Many of these people were angry. Kandi benshi bakaba bafise ukurakara mu mitima. They did not look ashamed. Kubera yuko bumva batamaramaye. They looked defiant. Bakaba bumva umenga no mu by'ukuri bakwiye guhagarara uko nyene. How can God judge us? Mbega Imana izoducira urubanza gute? Said one man. Umuntu umwe niwe yigeze kuvuga ayo majambo. What does he know about suffering? Said a woman. Mbega Imana irazi iby'imibabaro. Uyo n'umundi umukenyezi niko yabivuze. She pulled back her sleeve and showed a number burned into her arm in a Nazi camp. Maze araheza akuraho umwitero wiwe yerekana ibimenyetso by'ingene yaturiwe yokejwe umwotso mu nkambi y'abanazi. We lived through terror. Twabayeho mu bihe by'akahomerabunwa by'akaga. Beatings, torture and death. Dukubitwa tugatrotigwa eka mbere tukicwa. In another group there was a black man. Mundi mugwi naho hari umuntu w'umwirabure. He pulled down his collar. Yafashe ikoro yiwe ararimanura. What about this? Maze arerekana ati kimurakibona. Showing the ugly mark of a rope. Mu by'ukuri yari yumva ati ibi byo kwerekana umuyo mugozi w'urukundo. I was lynched for no crime but the color of my skin. Nta kintu cy'icyaha nagirizwa uretse ko nahorwa ibara ry'urukoba rwanje. We were packed into slave ships. Twatwagwa mu bwato bw'inyagano. We were torn from the people we loved. Tugakugwa mu bantu twari dukunze. We worked until death set us free.
twarashitse ku rupfu kugira ngo turondere ko twokwidegenza. All across the plain there were hundreds of groups like these. Kandi hirya no hino hari imigwi bene iyi ifise bene ivyo ivuga. And every one of them had a complaint against God for the evil and pain he allowed in this world. Kandi umwe wese muri iyo migwi ufise ibyagirije simusiga wagiriza Imana ngo ni kubera iki ibi bintu byagiye bidushikira kandi Imana idukunda. How easy it was for God Mbega ntibyari byoroshe ku Mana to live in heaven. kuba mu ijuru. No tears there. Aho atamarira ariho. No fear. Atabwoba. No hunger. Atanzara. No hate. Atarwanko. What could God possibly know about what people had suffered down here? Mbega Imana ibi yadusutsemwo by'imibabaro hano kuri ino si n'ibiki. So each of these groups imigwi yose tumaze kudondagura choose a leader. Yarahejeje ihitamwo umuyobozi. They picked the one who had suffered the most. Baraheza batora umwe mu wagize amahano kusumbya abandi. There was a Jew. There was a Jew. Hari umuyuda. A black man. Hari umwirabure. An untouchable from India. Uwo mu Buhindi. A child born out of marriage. Umwana yavutse hatarinze kuba urugo ruzwi. A survivor of Hiroshima. Eka mbere wavuye muri Hiroshima. A prisoner from a Siberian camp. Umuntu yavuye muri za nkambi z'i Siberia. And many more who had suffered terribly through the ages. Hamwe n'abandi benshi babaye mu myaka y'amahano. They came together and talked. Maze baraza barakoranira hamwe baravugana. At last they were ready to speak. Kandi mu by'ukuri kuri uru rugero bari biteguye kuvuga. Their case was simple. Ikibazo cyabo cyari coroshe. Before God could be their judge, mbega imbere y'Imana harashobora kuba mbega Imana irashobora kuba umucamanza wabo. he must go through what they had gone through. Iraheza nibanze itange ibyo bariko baracamo niyerekana ibi bintu ingene bariko barabicamo. So they decided this. Baca bahitamwo ibi bikurikira. God must be sentenced to live on earth as a man. Imana itegerezwa gucirwa urubanza rwo kuba hano ku isi nk'umuntu nayo nyene. But because he was God, ariko rero kubera ari Imana, they said hard rules. They said hard rules. Yarahejeje ishiraho ingene byorongorwa ibyo bintu byoshigwa mu ngiro. So he would not be able to use his power to help himself. Imana ntiyari gushobora gukoresha inkomezi zayo kugira ngo yitabara cyangwa se yifashe. They said, let him be born a Jew. Navuke nk'umuyuda. Let people question whether his birth was even legitimate. Maze habe n'ibibazo byo kwibaza ati mbega ivuka ryiwe ryoyo ryari rikurikije amategeko. So no one is sure who his real father is. Kandi abantu baze baribaza ati mbega se wiwe ninde. Let him stand for something so right. Nahagarare rero ku bintu bitomoye. Yet so bold. Kandi bishize amanga. That every religious authority of his day hates him and wants his death. Kandi gushika naho ubuyobozi bw'iby'amadini bwo mu gihe ciwe bumwanka bugashitsa no ku rugero rwo kumwipfuriza urupfu. Let him try to speak of things no human has ever seen or heard. Ego navuga ibintu iby'ikiremwa muntu kitarigera gikubita ijisho canke ngo cumve. Let him try to show people who God really is. Nagerageze kwerekana mu by'ukuri yereka abantu Imana icarico. Let him be betrayed by his closest friends. Nahemukirwe n'abantu bamwegereye abagenzi biwe. Let him be accused on lies. Nibamwagirizwe ibinyoma. Judged by a crowd against him. Igugu ry'abantu rimwagirize. And condemned by a coward. Maze acirwe urubanza n'abantu b'abanyabyaha. Let him know what it is to be completely alone. Nero natahure kuba inyakamwe muri iyi si. Abandoned by everyone. Aho umuntu wese ahebwa na bose. Let him be tortured. Na koregwe torutire. And let him die, not a quiet death. Kandi apfe atari urupfu ubwo ariko rwose. But the death of a common criminal. Ariko apfa urupfu rw'inkozi z'ikibikomvyo. As each leader spoke their part of the sentence. Kugira ngo umuntu wese azavuge muri urwo rubanza ati. The crowd shouted their approval. Yuko
umugwi w'abantu babyemeje, But when the last leader finished, kandi umuyobozi wa nyuma niyarangiza a long silence fell. habe agacerere, No one said a word. ata muntu n'umwe No one agira icyo moved. avuze, ata n'umuntu n'umwe ava ahari, Because all at once, kubera ko byose bipoperanirijwe hamwe. they understood. Baratahuye God had already served his sentence. maze baramenya yuko Imana yakoreye icyo gihano koko. Yes, God understands the pain. Yego n'iby'ukuri Imana iratahura umubabaro, His dear son endured it all for you. kubera yuko umwana wayikunda uyo yaramuhevye ku bwanyu. He knows firsthand your trial. Arazi icyo ari cy'intimba, He knows your temptations. arazi icyo ari cy'ibigeragezo, He knows your pain. arazi imibabaro yanyu. The scripture says, Bibiliya iravuga ngo for in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. kuko yo mu rupfu rwiwe yishushanije n'abo yaraje gutabara. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. kuko umuherezi dufise atari udashobora kubabarana natwe, ariko ko yababajwe mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko ntiyagira igicumuro akora cyangwa icyaha. I like the end of this verse. Ndagomba gusozerera kuri uyu murongo. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Nimureke twegera intebe yiwe y'imbabazi dushize amanga kugira ngo dushobore kuronka imbabazi n'ikigongo. Yes, God understands your heartache. Ego Imana mu by'ukuri He iratahura, understands your trials iritahura ibyago n'ingorane ucamo, and your woes. kandi igatahura n'amarushwa yawe. And because he knows, Kandi kuko uhoraho azi ibyo, he invites you to place your every care on him. aragutumirira kugira ngo umuzanire umutwaro wawe abe ari wo wikorera. Will you come to him? Mbega uriteguye kumuhungirako? Will you trust him? Mbega uriteguye kumwizigira? You can trust him because he loves you. N'iby'ukuri urakwiye kumwizigira kuko aragukunda. Will you come? Mbega woba wifuza kumwiyegurira? Raise your hands Heza if you decide today that you're choosing to stand on the God's side. nimba wifuza guhitamo uruhande guhoraho. Decide today. Uru ruhande uyu munsi. Decide today. Fata ingingo uyu munsi. Don't wait for tomorrow, because tomorrow never comes. Nturindire nzoba ndabikora yapfuye atabikoze. Amen. May God bless you. Imana ibahezagire. Let's pray. Mudukundire dusenga Imana. Dear Heavenly Father, Data uri mu ijuru, thank you for the sacrifice of Jesus Christ. warakoze kubw'ikimazi cya Yesu Kristo. Thank you for all that he suffered, so our relationship with you could be fixed again. Warakoze ku kwemera kwaca muri iyo mibabaro kugira ngo imigenderanire yacu yongere isanasana. Thank you that it is even possible to have a relationship with you because of Jesus. Warakoze mwami kuko twongeye kugira imigenderanire nawe kubera Yesu. We realize that this is not our home here. Kandi turatahuye yuko hano ku isi atari But wacu. so often we get distracted. Ariko rimwe na rimwe turibesha tugahendwa ugasanga twasamara. So help us to look up. Dufashe rero ngo turangamize hejuru. Help us to have you inside. Dufashe kugira ngo tuje ku ruhande rwawe. Help us to live different every day. Maze dufashe tubeho mu buryo butandukanye buri munsi. Because we realize the great battle that is between good and evil. Kubera ko tumaze kumenya ko hari intambara nyayo y'ukuri hagati y'icyiza n'ikibi. Give us the strength we need for every day. Uduhe inkomezi dukeneye buri munsi Data. We know that we are not stronger than the enemy. Kuko tuzi ko tudafise inkomezi zo kurwanya umugwanizi. But you are stronger. Ariko weho uramuruta kure niyo. We know that we are not able to fight Satan. Twe ntidushobora kurwanya Satani. We are not even supposed to. Eka mbere nta n'ibyo twahawe. But you are. Ariko weho urabifise.
So I pray that you would give us the victory ndakwinginze ngo duhe intsinzi and Mwami. that we could experience this victory personally. kandi iyi ntsinzi ibe iy'umuntu ku giti ciwe, Finish what you started. maze urangize usozere ibyo watanguye Mwami. Glorify yourself in our lives. wininahaze mu buzima bwacu Mwami. That is our prayer in Jesus' precious name. iryo ni ryo sengesho ryacu mu izina ry'agaciro rya Yesu, Amen. amen.